ko je nagiye n'ivyo niboneye amaso yanje nabonye abantu baje bagwaye bashize intahe bavuze ko bahakiriye. Ego hari abavuga yuko barya abantu baje gushinga intahe ngo sivyo bijya ngo nububeshi ko hariyo n'abaje bavuga ko bavuye mu ntara za ruguru sinumva ko baziraye ico bari bapanze. Ko hariyo n'umuntu yaje yavuze ko yaje atabona adakanura uyu nyene arivugira akakanura arivugira akabona ego aranaharura aramwereka aravuga ko ayibona vyose. Hari abantu bapfuye abavunitse abagize ikimbenge mwasize umutima tugira ngene wataje urumva ingene kwanza vyagenze ivy'abantu sinzi baragira ibintu kandi abantu bakuzi baza abantu bakagenda bagahunyuranako neza ngira hari abantu benshi baca mu karyango gato umva nge vyagenze hari abantu benshi nabone umva hari n'akaryango gato kandi umva mu kugenda ntibanavuga ati tubanze duhagarare bamwe basohoke abandi barasohoka mu nyuma umva aho baguma bagenda nk'ukunye bagenda banasunikana bakabura n'abantu baguye yesuwe bakagenda mbiri waburiye bakagenda barahonyarana bakagenda barahonyorana ahubwo narumvise ngo hariho n'aburira ngo clôture ngo abagore ngo abakecuru mama nabonye urumama ruvyibushe urumva twicaye kuri clôture hejuru yenda avuga yaciye wo gutaha nyene yaciye yashitseyo ryari yicariye yicaye hejuru kuri clôture nyene n'abandi bahungu yicari urumva vyaba n'ivyo natwe iyo twabishobora twari kwicara kuri clôture kuko n'impwemu zaratujanye kubera abantu benshi hari abantu benshi cane yewe nuko ngo arabapfuye ngo babuze impemu ngo ahubwo ngo hari n'igihome ngo cahenutse ngo kubera ngo ubwinshi bw'abantu umva baciye babomora kugira abantu baronka aho baca nibo babomoye canke habomoye abantu kubera ubwinshi bw'abantu bahabomoye gute barabomoye kugira abantu baronka ukuntu baciga hari hameze ubuye yesuwe abantu nabo nturaba barumvije sinzi ni nk'abazanye abana babatahanye gute hari utwanza kwinjira bakagenda bose benshi badushira hejuru y'abantu nk'ukuye nk'umuntu muremure agaca nk'umumama agaca afata umwana we bakamuteka ku muntu muremure abona mu video bazanye ubwana bw'ubuyoya ubuki hariho abantu bataye abana barababura Uko les gens ndatanze miliyoni bwake bivanye umwe wese aho aherereye ni Fafa again ari kuri microphone za Step Media. So guys, nkuko mubibona no munsi tubazaniye abigeme beza basa neza asa nayo kwiteke nawe ndibaza murabibona si ibintu twirirwa twivugira canke sagaseseshwa rumuri nabwe n'ibintu mubona ko basa neza arabigeme beza gusa mbona basiritse sinzi impamvu sinzi ico babaye mbona igituma batariko baradutsengera nabubahwa cyane reka mbanze ndabakira baramutse bakunzi bacu ba Step Media ndetse bafise n'abakunzi babo ubwabo babanze baramutse turabaye kaze batantine bacu banze mi présenter mutubwira akazina genre mutwidondore mu bisanzwe turabaye kaze turahera he turaheri wawe turahera papa nese kango bonjour bonsoir bivanye naho umwe wese aherereye ku kazina kanje nitwa Iradukunda Vanessa benshi bampamagara Vava yego bonjour bonsoir bivanye naho umwe wese aherereye ayitanye kubw'Imana benshi banzi izina rya Sera. Okay, murakoze cyane murakoze kutwidondora nize yuko umunsi genre indwi ikigenda neza yatanguye neza nize yuko ibintu biko bigenda neza cyane aho muherereye ni sawa uko mwateguye indwi ko kiragenda cyane turashima cyane muri abandi bavuga ati wana twebwe umunsi utanguye tugira kubona uheze nta plan y'umunsi twa d'office biko mumeze bigenda gute mwebwe umunsi wanyu mutegura gute baje kubitegura
bwa mbere turavyuka tugasenga. ivyo bigira bake Urabizi ko Imana bwa mbere iri imbere ya vyose. Ndibaza n'abantu benshi tubayeho twegereza Imana cane cane. Eko hama turavyuka tugasenga tugashima kwanza Imana kubw'iryo joro bushasha n'ukuntu yaturinze iryo joro ryose. Urumva hariho benshi vraiment batavyuka usanga bapfuye nakuntu yaturinze iryo joro. Saba ngo turinde no kuwo munsi mushasha twongeye ayandi mahirwe mashasha. Yego bava nawe niko bimeze kuko bimeze nk'uko umugenzi wacu abivuze. Cyambere ni Imana. Uravyuka ugashima ugasenga kuko si bose baba bagiriwe ayo mahirwe n'imigisha idasanzwe. Yego uravyuka ukabanza ugategura umunsi ugasenga hama ayandi ma programme akaza mu nyuma. Ndumva ari sawa. Imana mwebwe mwabaza ati Imana tuyishimire ko bikwiye. Nkuko rero ikiganiro cacu cuno munsi genre ababigeme mubona kuri screen za Step Media baje kutwiganira uko igikorane ca Kanguka cagenze. Niyo bari hari ibintu byinshi bimaze iminsi bivugwa kuri Kristi ku Mana. Bamwe bavuga yuko akoreshwa n'amashitani, bamwe bavuga yuko ibyabereye kuri stade yoba yatanze ikimazi, hakaba n'abandi bavuga ati baramubeshera byabaye kubw'impanuka kuko hari abantu benshi. So rero ababigeme mubona imbere yacu baje kutwiganira uko bobo babibonye, uko byari byifashe no kubatagira amahirwe yo gushikayo. Bagire batwiganire uko byagenze. So turabaye ikaze no mudu partage yo ni nkuru tudite gute ugo rugendo uko byagenze. Turahera ubanza kuvuga uwagiye akatubwira ukuntu byagenze. Yego wavyiboneye amaso mu yandi. Novuga nese nagiye ariho bitangura. Nagiye byatanguye je nk'ibintu nabashije kwibonera cyane. Je nibaza kubavuga ko ari akorera amashitani byakora ibitangaza akora atari ibyo. Je nibaza ko atari ko je nagiye n'ibyo niboneye amaso yandi. Nabonye abantu baje bagwaye bashize intahe bavuze ko bahakiriye. Ego hari abavuga yuko barya abantu baje gushinga intahe ngo sivyo bijya ngo nububeshi ngo no kugira ngo baravuge gute bijya anya byabaye kugira ngo Kristo ku Mana babone yuko yakoze ibitangaza ngo bitabaye ngo nuko ngo Imana ariyo yabikoze. Iki bo bivuze ku iki niko nawe bibona si bitangaza byakoretse canke je nkuko ndabibona indize yakabitangaza kubera ko sinumva ko hariho n'abaje bavuga ko bavuye mu ntara za ruguru. Sinumva ko abaziranye ico bari bapanze ko hariho n'umuntu yaje avuga ko avuye mu bitaro aha mu cyaro araza. Yavuze ko yaje atabona dakanura nyene arivugira kakanura. Arivugira kabona. Ego aranaharura aramwereka aravuga ko ayibona byose. Arashinga intahe ko yaje dakanura ariko mu nyuma avuga ko yasenze yike ubu unyakanura. Nibaza ko ari ibitangaza Imana yari kirakora. Hari na benshi bashinze intahe yiki nk'abantu bavuze yasengeye bari bamaze imyaka myinshi bataronka ibibondo. Ego ariko byakunze cyane cyane no muri Kanguka abantu basengerayo bashinga intahe. Nibaza ko umukozi wa shetani. Vanessa nawe ubivuze kwiki? Je sinagiriwe amahirwe yo kushikaho ariko aho narindi naravyumva biriko biraba. Okay kuri ibyo bavuga ko ari umukozi wa shetani ari umufirimasoni. Kenshi ibyo bintu birakunda gushika ariko jewe uko ndabibona ni umukozi w'Imana. Ni umukozi w'Imana kuko
uri kurumviriza intahe abantu bashinga nyinshi turazumva nyinshi ndazumva kumva nyene umuntu by'ukuri ko yakize indwara twege dushobora kuvuga ati abaganga byarabananiye bose barananiwe ariko wewe agashobora gushinga intaka kugira ati je naragiye ndagenda no gupimisha ibipimo nsanze nkomeye vraiment ibyo bintu sivyo. Tugarutse ku ruhande rwa Chris hari ibintu bavuga by'ishati yambara ngo ishati yambara ngo yaba muri za zindi nyene ngo bishoboka ngo kari izo ngo ikuzimu ngo bamutegetse ngo azarambara ngo ntagire ikindi kintu yambara ngo kwera iki ngo atambara costume ngo kari tuzi ko abakozi b'Imana benshi bambara ama costume iki niyo mubivuze kwiki bibaza kuri ico kintu kuri urwo ruhande rwo kwambara mubivuze kwiki kuri urwo ruhande rwo kwambara sindavyitegereza cyane zitegereza cyane ariko umuntu wese yambara uko ashatse ndazi si kuvuga yuko abakozi b'Imana bose bategerezwa kwambara amakositime hariho n'abantu bashobora kubwira ati jewe kositime iranduhisha ushobora kwambara ishati akayaga ego umuntu wese akumva yambara uko ashatse sinibaza yuko vyoba ari ivyo ari bakuce kintu cyo kwambara sinzi kumwe wese bivana n'ukuntu kwanza muri wa metse n'andi bantu basanzwe usanga yama mu mpuzu hasi impuzu zikeya bibaho dufate ko afite impuzu zikeya hasi impuzu zikeya kwanza abantu b'abagabo benshi nta bintu by'impuzu batunga cyane abantu batunga impuzu nyinshi n'abantu b'abakobwa rero dufate yuko Chris atampuzu agira hari abatitaho imyambarire yabo ego niyitaho rero mu kwambara niko tubifata uko jera ndavye mbona impuzu zagiye nizaje ni gusanga ivyo ndetse nabiraba cyane nibaza ko ari wewe wumviriza icyo avuga nturabize yambara hari abantu benshi arigihe iyo bashaka Jean ndavuge gute kenshi abantu bashaka gucafuza umuntu nabura akantu gatoya rero no kwicyo cy'ishati barakigarutseko ishati yambara ngo yambara muri za zindi nyene ibiki rero bigatera amakenga abantu benshi iki kandi naje mu mwanya umwe ndabatahura kuko tugerageje kuraba nk'iki gikwane giheruka ko hari abantu benshi nta mustar ndabona ndabivuge gute rega dufatire mu Burundi ntituje mu byanze kuko ntituraja hanze nta mustar n'umwe ndetse tugerageje no kandi byakorera hanze nta muntu ndabona akoranya abantu nk'abo Chris Ndikumana akoranya ni benshi vraiment none ubwo bushobozi nabukura nabagiye tuba tuzi yuko bahiga ibyo bintu kuzimu nta bantu bangana nk'abo Chris akoranya uvyiyumviye abana byiyumviye n'ubutuje oya wiyumviriye ko nyene Imana ikora ibitangaza byinshi Imana ifite izindi mbaraga kugira izindi mbaraga rega yumvira ko cyane ndiho bitango oya turabijamwe tukavyumvira kubera mwanya mumengo birateye amakenga sindamujajenga oya kandi si ibyo byo kuvuga ngo ntakorera Imana cyangwa akorera Imana bivana no kwemera k'umuntu mba wemera yuko akorera shetani mba wemera ko akorera Imana izo gukora ibyo bitangaza gusa hari ikindi kintu gihora kintangaza ukuntu abantu mu gushima Imana bashima Imana bavuga ngo ndashimiye Chris ngo yadusengeye iki tumengo niwe yabikoze abantu benshi ushamo kari wabikora niwe ni wabikora canke bikora Imana bikora shetani bikora nawe yaravuze ati ujya munsi zitariho wari uri yaravuze ati nimwizere tugira dusenge nimwizere ko ari je ndabakiza Imana kari Imana iki abantu nibo bashima nabi nibo mu kuvuga bavuga nabi novuga ko batangura nabi nawe nyene yamabivuga nimureke gushima mushimira je ko si jewe ndabikora nari nati hari ikiganiro nabonye yakoze yavuga kuri Chris Ndikumana avuga ngo ibitangaza akora ngo barabonye ibintu abwira iki gusa nawe ateye amakenga ibintu nari nati avuga haragiye hakuzanira amakuru urumva kavuga ati ibi bintu nari nati n'umupfumu n'umurozi ibintu yabikuye hehe barakorana cyesi ningira mwete byumura mubona amatubibona nari nate kwaza aya makuru avuga yabisangana ububeshyi
nyene hari ivyo avuga nyene bitari ivyo ngira no kuryosha inkuru ububeshi n'ibindi avuga ari ivyo kuryosha inkuru oya vyinshi aba ari ivyo vyinshi aba ari ivyo vyinshi aba ari ivyo vyinshi bari ivyo gusa n'ibindi usanga atari uzabeshamwo bigeze kuvuga nk'urya yavuze ko urya mugabo wa Bifesi yisobako ahubwo nzi ndakiye kubona birya bintu yabikuye n'ubundi arashobora kuba ari amakuru yo gushafuza abantu gusa dati tubifata uko n'ukuri barararanye barigeze kurarana ku buryo bwo amusora akwiye kubitubwira ahubwo nawe araza navyo bivuga ko bararanye ngo yisobako imagine he guca man hari abantu je sinzi reka twigarukire ku by'iwacu hari ibindi bintu bavuze vya kubyo muri kwa Chris mwakijya ki concert ni concert canke ni umbaza gikorane ngo hari abantu bapfuye abavunitse abagize ikimbenge mwasize umutima tugira ngene wataje urumva ingene kwanza byagenze by'abantu sinzi baragira ibintu kandi abantu bakuzi baza abantu bakagenda bagahunyurana ko neza ngira hari abantu benshi baca mu karyango gato umva nge byagenze hari abantu benshi nabone umva hari n'akaryango gato kandi umva mu kugenda ntibanavuga ati tubanze duhagarare bamwe basohoke abandi barasohoka mu nyuma umva aho baguma bagenda nk'ukunye bagenda banasunikana bakabura n'abantu baguye yesuwe bakagenda mbere waburiye bakagenda barahonyerana bakagenda barahonyorana ahubwo narumvise ngo hariho n'aburira ngo clôture ngo abagore ngo abakecuru mama nabonye uri mama ruvyibushe urumva wicaye kuri clôture hejuru yenda avuga yaciye wo gutaha nyene yashitseyo ryari yicaye hejuru kuri clôture nyene n'abandi bahungu yicari gusa urumva byaba n'ivyo natwe iyo twabishobora twari kwicara kuri clôture kuko n'impwemu zaratujanye kubera abantu benshi hari abantu benshi cane yewe nuko ngo arabapfuye ngo babuze impwemu ngo ahubwo ngo hari n'igihome ngo cahenutse ngo kubera ngo ubwinshi bw'abantu umva baciye babomora kugira abantu baronka aho baca nibo babomoye canke habomoye abantu kubera ubwinshi bw'abantu bahabomoye gute barabomoye kugira abantu baronka ukuntu baciga hari hameze ubuye yesuwe abantu nabo nturaba baronka sinzi ni nk'abazanye abana babatahanye gute hari utwana hagicubanza kwinjira bakagenda bose benshi badushira hejuru y'abantu nk'ukuye nk'umuntu muremure agaca nk'umumama agaca afata umwana we bakamuteka ku muntu muremure abona mu video bazanye ubwana bw'ubuyoya ubuki hariho abantu bataye abana barababura yesuwe umva nk'umuntu ngo bashanga umwana ngo nk'umwana w'imyaka 9 ngo nabuze mama wiwe umuntu yabuze umwana naza mutora mana yanje byari bikaze none umuvyeyi gutagenda asize umwana izo nguvu bazikurahe ayo masi numva yabonega basi warabura nawe ukuntu wikontrol ku byari meze wararaba nawe ukarabura iko urapfa ukavuga ati kumwana wanje tume ndamushenjuje umuntu amutore basi jewe ninapfa nija ebara yanje ni ngorane hari ikindi kiganiro twabonye c'uwitwa Koko ariko aravuga ngo Kristo kumana ngo bararyamanye ngo imbara yamufashe ku nguvu je sais pas urumva muvuga nabi iki nibaza yuko ivyo avuga vyoba ari vyo canke ni vyandi vy'abantu baba bakeneye kuryosha inkuru gucafuza umuntu kugira iki bafaji nibaza yuko nibaza ko ari no gushafuza umuntu kuko umuntu nk'abandi bantu b'abakozi b'Imana tureke n'abakozi b'Imana gusa aba iki n'abantu bamaze kugera sinumva nyene nk'umva ibintu vy'Imana bamaze nyene gukiza abantu benshi bakabavuga ko ibintu vyinshi kenshi barakunda kuvuga yuko bakabacafuza bakavuga ibintu bitabaho ko babikora je nibaza ko bari gushafuza umuntu ntawemewe nabi wabo bose ntawemega iwabo mana yanje we ntihatari nibaza ko ari kubesha kwanza kugira amenyekane kugira amenye wewe nyene aduze izina okay ntuzenya Koko
yego rega vyoshika hewe vyoshika kweri kubera kugira abantu baduge baba bastar baca mu buryo bwinshi baca mu nzira nziza n'abaca mu nzira nziza n'abaca mu gucafuza abantu kubera abo nawe nk'izina afise nka Chris Benoit afise izina nywane rikomeye cyane umva aca avuga ati reka ngerageze mvuge ibyo pose ibyo akora ibi contre y'ibyo akora kugira izina rya Jeredo kubera ubije umuntu akora ibitangaza agacaza uri contre yiwe banyasa kumwumviriza ewe nawe ibintu avuga he uwo mwumviriza akamutega amatwi Chris Ndikumana asha yobavuye ku ashego sinzi yovuga ati Chris Ndikumana mana warahenda abantu yaje kuzimiza abantu ibiki n'ibiki ega hariho bimwe wumviriza nawe ukumva umenga hari ibyo avuga bimwe ukavuga ati ibi bintu nibyo nawe ubu serieux abivuga uvuga ati uyu muntu vraiment yarababajwe vraiment yarakomerekejwe Chris yaramubabaje cyane ntubiha umwanya cyane uvyegereza umutima ego ntuvyegereza umutima hewe Imana ishimwe no kubona mwararokotse kagishige kumana numvise ngo hari abapfuye winaze batera bakugenda mbese nagiye narose uburyo bwo kugenda ega byane yari intambara y'isi ahubwo igitangaje kuntu baguhonyora cyitwa ngo bavuye gusenga hakugira impuhwe bakabanza gukuzura kwa papa ukumva yo ukumva abantu baguye bari mwikande baryamanye kari nka disi yo babarenga disi kumva yo fasha abasha nimufashe kazona umuntu ngo sha nataye telefone ibibazo byari bitandukanye hari ibibazo bitandukanye ibirato byanje nabitaye hano ekora kumbaga ngaho basaba ubufasha hebe bapfuye gusenga iyo birababaje nko kurangiza ikiganiro cacu gira nk'akajambo mubwiye ababuze namwe mushima Imana kuvya Imana yabakoreye kuko namwe byari gushika ugasanga namwe murahaburiye ubuzima canke urakomeretse canke uravunitse ndazi ababuze ababo kujya munsi bihangane abasi umva nukuri bihangane ko ajani baza niba bagiye mw'ijuru bagiye mw'ijuru kaba yapfuye gusenga ego hama barokotse nabo tubandanya dushima kuko natwe byari gushika ariko natwe iyo twagenda murya mwanya sinibaza ko twari kugenda nabi kuko ijuru mwari kuribonanza twari twejejwe ego n'abahaburiye ubuzima nibaza ko bagiye mw'ijuru nk'uwariya gusa ari twese twe dutandukanye abatari bagiye gusenga hari abatari bazanye umutima wo abatari bagiye gusenga bari bagiye nyene kuraba ati ingene ivyo bintu bimeze naho ugasanga n'abaje baje kuroga cyangwa ugasanga abo bapfuye abahaburiye amatelefone bari benshi kwanza ubuzima byari bihaye Imana ibafashe ababuze bihangane nje kuco nobwira ababuze ababo nuko nobihanganisha kuko inzira twese nijya nyene ahubwo ineza yoba nuko boba bari bagiye bajanye no gusenga kuko urumva ko hari byinshi hari abasoma hariho umva baje ibindi mu byabo umva no kugenda gusenga tufise kitujanye no kwizera ndatse ibintu by'ubu nuko ndabihanganishije abantu babuze ababo ntibace bagenda bumvirize ibyo abantu bavuga n'ibitambo ibiki benshi baravuze ko ari ibitambo batanze Kristo yaba yatanze benshi barabivuze gusa nyene ntibavyegereze umutima nko kuko ndabivuga bavyumvirize bavyumvirize ntibabihe umwanya cane ntibavyegereze umutima yego urakoze cyane nanjye nihanganisha ababuze ni ukuri vuba mwihangane Imana ikomeze umutima wanyu kuko ntibiba byoroshe umuntu kugenda akomeye hama ukumva ngo genda utore ikiziga ntibiba byoroshe ni ukuri mukomeze mwihangana Imana ibahe kuvyakira kandi mushime Imana kuko nta kibera ubusa Imana ishobora kuba yabarinze ibi ikabakiza bijya ikabakiza ivyo ntumbaze nta kibera ubusa ikintu cyose iyo kibaye shima Imana kuko nta kaburimbo
naca Imana ikorera ubusa. Imana ikomeze yigumbira imitima yanyu, ibagirire neza. Ego ndanabashimira mwebwe mwabanye natwe n'ababigeme bacu beza, mwakoze cyane ku mwanya banyu mwaduhaye. Nizeye ko no hanyuma nitwe batuma ko muzogaruka. Merci. Murakoze cyane rero namwe mwakurikiranye, mwabanye natwe, mukomeze mugira ibihe byiza. Uwo ari rya mbere uravye kino kiganiro kuri channel yacu Making Show, kumadogira subscribe, liking ino video, turakeneye commentaires zanyu, muduha amakuru cyangwa twagize ikosa muhatubwire hama twakosora. Sharing ino video mu bagenzi banyu. So mukomeze mugira ibihe byiza rero, turabakunda cyane. Ciao ciao.